Novuga gato dusubiye inyuma mama Kironko nababwiye ko yari kwihari yarabanye nabi na mukeba wiwe n'umugore yaraharize bama barashwana ivyo narabibona ndakana gato bashwana batukana bakitana abarozi harageze rero ngiye rero mama aragwara indwara mbi cyane ikomeye umufatiye mu bere bararibaga bamaze kuribaga ndibuka mama ambwira ati burya bari barakora n'igitirirwa gica kirimuka kiva muri ryabere kija mu rindi. Okay everybody, Ndizeyimana kuri mikro ya mbere, mikro ya kabiri turi kumwe n'umuvandimwe wacu ngaha. Ico mukora murakizi ni kugira subscribe kuri TV yacu Remesha TV, kugira muyandikishe hama ntimwibagire gufyonda ikengeri kugira ngo notification aho tushize ikiganiro ku telefone yawe ucu uhita ubibona. Udukurikirane ibiganiro twamadushirako ubuheruka twarashize ikiganiro cy'umugore araho impumyi mugabo murabona Imana yaramukoreye ibitangaza gushika n'ubu arabayeho. Uno munsi rero twageze kundi muvandimwe nawe nyine araza kutwibwira n'ivyo yagiye aracamwo. Turamuhaye ikaze kwanza abaramuse hama tuce tuja mu bindi. Karibu musaza. Turabaramukije amahoro y'Imana bane namwe. Natwe ku mazina Pasiteri Nizigiyimana Jules. Okay Pasiteri, twumvise kwanza Pasiteri. Tugomba tumenye kwanza ukungene ingene wakuze kugira ushikire ayo mabanga y'ubupastori. Waciye mu biki ga Pasiteri? Ku buzima bwanje novuga mere mu bwana. Okay. Naciye mu buzima bubi cyane kuje nakuze ndi imfuvye ntabona abavyeyi. Aho nabuze papa nkiri mu nda ya mama. Okay, pole sana. Hanyuma mama nawe aza gupfa ngiye mu mwaka wa 4 cyo twoguta mu Gifaransa 4e primaire. Navuga ko nakoze mu buzima bubi cyane. Bona cyo ntangura kubona amagogo atandukanye. Vyagenze gute rero ubuzima bwacu bubandanya gute? Ninde yaciye akurera kuva aho waburiye abavyeyi? Canke wari hehe igihe wabuze abavyeyi? Wari ngahe Bujumbura canke hari ruguru? Hari ruguru mu ntara ya Cibitoke. No kuvuga nsubiye inyuma gato nkifise mama uko mama yahora ambwira. Papa yapfuye ndi mu nda. Mama afise inda. Yego. Hanyuma araba mu buzima bubi. Amaze kuba mu buzima bubi basaza mu muryango cyane kwa basaza w'ico gihe. Aho yabona umenga baramufashe neza mugana akabona kandi ko umenga baramuraba nabi ko yafakaye. Bica bituma rero acaja ku mugabo guharika. Maze kuja guharika mugagenda guharika yamvyaye. Hacige rero nawe arapfa. Kenshi rero nakunda kumaza ibya papa akambura ko papa mwico gihe nawe yari mu baguzi atunga bico gihe. Mugako bw'intambara byarashitse ibintu byiwe birononekara hajya ku isoko inkuru ya Vire yarafise ibibanza cyo Bujumbura. Ariko kubw'intambara nuno munsi ntabyo tuwoze mu mera mbaye ko baragerageje kubikurikirana baraheberayo kandi si bo bonyine harahebeye abantu benshi. Hari n'ayandi mabotike yarafise mu Nyakabiga byose barahevye uko n'amatongo rero ruguru igitege bakomoka. Ico gihe mama yarambwira ati kujayo bizotugora ko nico gihe mama yabimbira hariho intambara mugabe idakaze cyane. Hari intambara idakaze cyane. Mu nyuma rero mama nawe yavuye yitaba Imana ngeze mu mwaka wa 4 nkuko nababwiye. Aho rero ubuzima bwaciye bungora batangura kunsiganira ko ubundera. Mugabo papa yari yasize ubutunzi byagenze gute? Ku butunzi bwa papa nabibabwiye dukuye amahera make. Ntajya amahera umupapa asigira umugore wiwe agiye ahantu. Ubutunzi bwe bwinshi bwari Bujumbura. Cyo twaba mu Cibitoke ca Rugomo. Rero bari bize ko bihari intambara irabinyaga.
hanyuma nawe arahitanwa n'intambara ubutunzi busanzaruko mama rero agaruka gusega abo yimye ibyo mu kirundi bava gusega abo yimye ni kujya ku rugendo urasegwa ari we wese n'utari uzi ko uzosega ugasanga uraseze nubwo buzima rero mama yaciye abamo atangura kwiga kurima nawe nyine nivyo basaza baramuhahana arima nawe aratangura ararima atangura aronka agatahe gatoya gushika haja ku wundi mugabo asanga araharitse. Okay, ziza cyane twamaze kumva yuko ari umuryango nyene waciye utangura kukurera none bari bose bemeye kukurihira amahera y'ishure canke byagenze gute? Harageze igihe uratangura kwirihira wewe wenyine, ninde yatanguye ico ciyumviro cyo kwigisha ubandanye ishure nk'abandi? Novuga gato dusubiye inyuma mama Kirongo nababwiye ko yari kwihari yarabanye nabi na mukeba wiwe n'umugore yaraharize bama barashwana ivyo narabibona ndakana gato bashwana batukana bakitana abarozi. Harageze rero ngiye rero mama aragwara indwara mbi cyane ikomeye amufatiye mu bere bararibaga bamaze kuribaga ndibuka mama ambwira ati burya bari barakora n'igitirirwa gica kirimuka kiva muri rya bere kija mu rindi umugabo baravye guca bangira urome mu operation babona wapi manze nje mu masengesho bansengere nzosubirayo mu nyuma cya gitirirwa cyaravuye muri rya rindi bere aho gusubira mu rindi kija mu mugongo bakaguma babaga uko nyene birazunguka no mu nda babaga amagushika arapfa nubwo yarapfuye nicyo cyamushiriye yishwe muri ibyo bihimba yenda bitandukana bifatana atandukanye apfa gufuru. Ndibuka umunsi wa nyuma aja kwa muganga hariho umuzungukazi w'umubikira yamubwiye ati burya raba ahantu uja mu masengesho indwara yawe iratunara kuko ivyimba turakibona tukagifata tugize tukibage kikatunyerera urimwo ujya mu tusinziriza tukumva uravutse ni rya mbere tusinziriza umuntu akavuga rero uraraba uje mu masengesho ari mu masengesho rero aho mu kibano ishingiro ry'abakoroti baramubwira ati wo kunguruza usanga gukoraga ari hafi ngururiza mu gatumba ariko araja mu gatumba yuriye imodoka yaransezera ngo mwana ndagiye ariko ntabwo nzogaruka ndumva ko ntazogaruka nzopfa mugabo ico no kubwira co urakunda Imana. 2 jours plus tard baje turonka intumwa ko yapfuye je n'umwa ko mama yapfuye nayirose saa 4 z'agatondo abandi bari mu murima ndibuka narabize ndarira ndiugarana kiri muto n'igakatiyene ndiugarana muga sinugaye bashiremo amakare narakwegeye ku muryango sinuva ngo nahejeje kurasanga bico nibuka naciye ndyama abantu rose rero ubutumwa ko yapfuye bavuye mu murima basanze narije nahogoye nasaraye rero benshi no batangura kumbwira ngo nawe uzocupfa bakaza naside ngo ntumujya side nawe ugacupfa. Abo ni bande? Abo bamwe barababanye abandi nabo bari bashiki b'uwo mugabo yaraharizwe. Hanyuma ndaba nkuko uwo munsi biranka ko ndumva bo babimbwira nahejeje kuramara yankamana we ngo cyakimvye ngo nikinarira umbe ngo uzocuba kwande ko nyokorera gufinyishije ko yarafise n'umwe cyo gende ukatwara dufise imbwa mbona batanguye gufata ibintu byo muhira jenzo batwara ibya bose nzotwara bijya bihuzu nzotwara bijya burya bureta ni gwanje ivyo mama we yasize nome mejoro batubwiye ko yapfuye numva ndababaye cyane hari imbwa twari dufise muhira yarankunda cyane cyane ndayitora cyangwa kivomye muri reke ibintu ariko ndabona ngaha ari cyangwa kwibera mu cyamba mbo byagenze gute rero kugira uve muri iryo shamba hama winjire wige nk'abandi mbe kwanza warahejeje amashuri canke warayagarukije hagati? Amashuri narayamaze byagenze gute rero kugira uve mu ishamba winjire kandi ku ntebe y'ishuri kandi twumva ko wari muri 4e waciye ugira umutima ugumye ukagenda mu ishamba kubana n'imbwa byagenze gute? No kuvuga ndiko ndabona ivyo ariko biraba nta kintu cyo kundemesha cyariko kiraba mu ako kanya narahabuye niyumvira ati ko bariko baramura mu side ndashobora kwanka kuyinywa bo bakayinywesha rero reka ngende ubwenge buke rero ntibwambwiye ko noja kuri bamuyomba bamenga nta yindi nzira ni kuja mu ishamba iryo shamba ndibuka naramazeyo iminsi ine
ine utajya utajya ntagira ahantu gusa novuga narajya kuko so mutwumbati cyangwa utundi aha two mu mushyamba ishyamba nyene yego gusa nabaye mubi nakubiswe n'imbeho imvura yaranyagiye ico gihe cyane mu gihe c'imvura n'imbwa yawe niyo mbwa yanje haraje rero umuntu arengana agiye kuvoma arambona arangwa ko nyine ariko ararira arambwira ati wewe bamunyumba bakora kurondera ni biki ko uri ino jya muhira bazokureba munyumba wawe no rero naca nca ahantu ku murima aho muyomba yakunda kurimira yacarangwa ko n'umugore wiwe iyo bintu ni biki ga Jimmy ntiwoza muhira ukabana n'abandi bana gutyo rero cyamba kwa muyomba nabuza bushasha yambwa ndayisubiza twanyemeje byarakoroheye irya mbwa kuyirekerayo kandi yamaze kukumenyera yego kuko narimenyere nabo muhira kuko ntiyari kwanje gusa nabo muhira yari bamenyereye umuntu atunze imbwa igukurikira yigira asubira inyuma iyo yikagira ivyizigiro ko havuga ruka mwahura mwibara igasubira kumenyera yibwiye subira inyuma igasubira inyuma. Okay, tumaze kwinjira yo mu buzima bwo kwa Muyomba, wamaze gushika mu rugo kwa Muyomba byakugendeye gute? wariyumva amahoro mu mutima igihe waba kwa Muyomba canke byagenze gute? Mu nyuma naho nyene byaciye bihinduka, ushaka kutubwira inkuru yawe? Yego, shitse kwa Muyomba ko je mama yarafise ndi umwana umwe narafina bwa mbere cyo ndakizi kuko nafina nta bikorwa narimenyereye gukora. Yego, muka Muyomba rero n'abandi bana biwe ntibyaborohera nko gutunga umuntu ataca aza gukora. Ntibyaborohera gutunga umuntu ataca aza gukora. Muka Muyomba yarababwiye ati ni mumureke ni umwana wa mushikanje. Na Muyomba kandi yarandemesha ambwira ati uziga kiretse ari buvyinaniriwe. Muyomba nyene niwe yaciye gushira ku ntebe y'ishuri. Muyomba uwo mwaka yarasize ku ntebe y'ishuri wo mu wa kane, hanyuma nova ko yaciye ari umundi muntu kuko nawe nta butunzi bunini yari afise, yasanze atunze n'uburimyi agacatunga umuryango w'abantu benshi. Twese muri twari abantu bashika ku 8, Muyomba n'umugore wiwe natwebwe abana bashika kuri 6, kandi yari akivyara twari dufise tubona kazoshobora kubyara n'abandi bana. Yaransabiye ku mugenzi we ndaja mu kigo c'imfuvyi hariya nyine mu Cibitoke Bujumbura, cyangwa Bujumbura mu kigo c'imfuvyi aho naciye niga 5e kuri OPD cyane yari OCG. Okay, Orphelin dissident dans la région de Grand, orphelin dissident de la guerre dans la région de Grand Lac. Cyara mu Cibitoke cya Bujumbura 15 nimero 104. Niho ico kigo cyari kiri. Ndahiga wa 5, ndahiga wa 6, ndahiga w'indwi, ndahiga w'umunani, ubu icenda rero ikigo gice kasambuka. Cyasubira kandi kwa Muyomba mu bundi buzima busanzwe. Aho nari maze kumenya ko dukorwa twarajana mu murima n'ibindi bikorwa narabikora. Nanje naraja guca ibipatane byo wanje, nkaja ku umuyenda ahantu, nkaja gufyatura mwisekeza yo gufyatura muci n'ibindi byinshi nari maze kumenya ubuzima byo gufubya ntibyari bikindi mu mutwe. Na mama ntuye kumwibuka kandi uri mu kazi cyane byaragera ukamwibuka mama hageze aho ushika mu bihe by'umubabaro? Harashika igihe mama ndamwibuka. Surtout nyo nakoze ntibampembe. Nakoze ntibampembe bandenganya. Hanyuma harige naza kwa Muyomba nkamubwira ati ntibampembe. Kambwira ati byihoze mwana, byihoze. Rero ndiko ndabona uko ntambwiye byihoze, nkaca mbona uko nari mbaye mu buzima ndi kumwe na mama ataco nkora, nari wo kwiga no kwiryamira. Nkaca ngo yaba mama yarahari bisimba ndabiciye. Naca mwibuka mama. Gusa nkaca sigara ndemeshwa n'ijambo rimwe, uzoga umusenga. Uzosenga uzobe mu Mana, nta bigaragaza uzoronka bitazo byo kwihanganira kandi uzobivamo. Hari umwanya ushika ukiyumva nyine kuri imfubyi? Mu minsi yahera narimva ko ndi imfubyi. Ugeze mu bihe nyabaki? Narimva ko ndi imfubyi nko mu gihe ishuri ry'abari gomba ritangure, nkabona abafise abavyeyi amakaye amaniforme mashasha, amaboate, ibirato bya siporo, agent de poche barabihawe. Umugabo je nkaca ngenda ku isoko nkabura udukaye wenyene wimenya, nkabona ko n'akamenivare kazoboneka, muga nkaca mbona ndagiye nta agent de poche, nkaca mbona mfise ubuzima bw'amakaye make adakwiye ari kuri ore, mfise ubuzima bwa minivare igice cya mbere gusa, simbona igice cya kabiri bizogenda gute, nta agent de poche,
mbe umushatsi ni wakora nzokwimyosha gute narubona ko imfuvyi ko numva ndagize akababaro gusa muyombera ko ndakongerereza mugabo akongerereza nkabona ko hari nubwo yongerereje hari icyo mbuze. Okay. Mbo ubu rero turiko turaganira na pasiteri byagenze gute uyu mugisha w'upasitori ugushike ko nawe wiyumve neza yuko ushobora ico kintu c'ubupasitori? Nababwiye ko mama yarambwiye yasize andaze gukunda Imana. Umubyeyi andaze ambwiye ati byose uzokora umugabo ukunda Imana kandi uzobaho ntaco uzoba. Nagumye senga icyo gihe rero sinagira n'idini nsengamo nkiri muto. Narasenga tanto muri katolike dans recherche des amis. Mugabo mama yasanzwe ari umukatolika? Oya yari muri libre methodiste nahari yabatijwe. Yego aho paravani yasenga mu nyuma arakizwa asenga muri libre methodiste. Hama bo muri libre methodiste barakunda kumura ngo woza gusenga iwacu twagushira mu rutonde rw'imfubyi twazofasha. Mugabo najayo nkabona niwabimbwiye ku munwa nk'umujenama nabimbwiye ku munwa w'umupasiteri atasenga kujyo shengero ryo gusengako narija ko kurisenga ko nkabona umenga sivyo nkabona ahubwo nabo bitwa imfubyi bafashijwe nabo nyine ari ibintu batoga batariko barahabwa bigenda neza none ibintu kwizera birekana izera Imana cyanda fata ko Imana ari hano nasomye ko nise w'imfubyi haragera igihe ndira nkavuga ati Imana ni wowe uri data w'imfubyi ubu rero ni wewe nizeye ko byose ndiko ndasenga ko hari nabona umuntu antikiye kandi mamazi naja kuyavoma nkabona batangiye ko mama era bataki yanyaka kuko harageze igihe umuntu ndibuka umugabo umwe yanse kumpemba cyandamuga ati guhora no kw'Imana Imana izomporera. Ngeze imbere gato umugore wacu arampamagara amahera. Kuva ico gihe rero nta bantu basubiye kumperanira mu gikorwa nagenda akora. Sawa. Cyankuraga mu masengesho nsenga ma Jehova nsenga muri katolike nsenga mu poroti no kuvuga navuga ati nta Imana itari mugabo gusenga mu bakatolike byaba bivana nawe rero yo muhira byaba bivana kandi n'ibikorwa mfise ku ishuri. Nashobora kuba ati kwejo mfise interrogation sinoja gusenga muri libre methodiste batasa 9 cyangwa saa 8 reka nje gusenga ya mbere muri katolike kugira ngo ninaja gusenga mvuye nce niga. Yego cyankaraba aho nta gihagararo wari ufise nta gihagararo nari mfise mu sengaho. Harageze rero n'igihe nibwira ati burya ko kwa Mungu mfise impuzu nzokwirirwa ndamesa kandi kuwa mbere mfise interrogation kandi uyu munsi samedi nkaba mbona muhira haragahengwe reka nce nja gusenga mu Adventiste mugabo inondwe bisindeke gusenga nuko rero nagenda ndasenga mu mashengero atandukanye mugabo kenshi nasenga muri libre methodiste. Je nashaka rero umenye umuhamagaro w'upasitori waje gute kugira umenye ushobora kurongora ishengero. Umuhamagaro w'upasiteri nubwo byari bimeze uko mwubwo buzima bubi nari ndimo bw'imfubyi iyo ndi mu bandi two turatera inkuru habonetse ibintu binyibagiza ko ndi imfubyi naratera inkuru abantu bagatwenga abantu benshi bakoze baranantuma ko nkaja kubatera inkuru muri wabo. Rero n'abana tunga n'imyaka barazamuhira kwa Mwemba ati vyuka byo kubura dutera inkuru. Nari mfise ikintu cyo gutera inkuru abantu bose bakazishima zabizo kuri zabizo ibinyoma zabizo iki gusa nkabona ko abantu batwenze no kwishura abantu benshi baraza kumpitana muhira kugira ngo tugende tujanye kwishura ndiko ndabatera inkuru. Harageze rero igihe niga mu mwaka w'10 ndabwira abajene twagendana ati désormais il faut dusenge. Hari abajene benshi batasenga batarafite ishengero benshi rero bambwira ati twebwe gusenga twosengera amaporoti tuhabona ano makosa twoje amamizirima tuhabona bino bitagenda neza twoje handi twobona ibitagenda neza naho gatoki ingo rero twebwe tugire ishengero ryacu twe tuze turakorana dusenga no ishengero rya mbere ryanje novuga nko mu yara yanje ko cyiyumviro cyavuye kuri wewe nyene uri kumwe n'abajene bagenza tutoba twe gusenga nituzo turasenga dimanche nta mupasiteri dufise nta wundi muntu dufise dutora umunsi wo muntu nace ndabasomera hano Paulo yavuga ko iminsi yose nyo guhimbaza ku Imana nta munsi wagenewe gusenga Imana nta munsi utagenewe kudasenga Imana iminsi yose nyo gusenga Imana. Ndavuga ati reka rero dutora umunsi
tuze turasenga ico gihe duca tubikorana no mu bonne action tuza turaraba abantu bafunzwe kuza turaba abantu mu bitaro tumaze kubikora rero itimu yacu yarakomeye cyane ndibuka umunsi umwe njyamye impande y'umuhira hari ishengero ryari ryageze igikorane iryo shengero baravuga ngo rifise umupasiteri umwe ntiryanditswe muri leta numva birandyoheye ndavyuka mu ijoro kumbe birashoboka najewe kubikora mbyutse mu ijoro nja aho hantu numvise ingoma ryari ishengero bitwa ngo ry'akadumidumbi risengamo ubuntu bw'ubukecuru abantu bagowe abakristo babiri umugore n'umugabo niko abantu barivuga barivuma njere naravyutse mu ijoro ari samedi buca ari dimanche ngiye ndaja mu ayo masengesho nanjye ndatamba mu bandi bukeye barambwira ati karibu rero uze kuza dusenge nivyo naraje nsanga turi 10 ndamubwira ati pastor je ni nagaruka dimanche nzoza ndakuzaniye abantu benshi baba jene rero naciye nza ndabazanye dimanche twarasenze umunsi wacu wa kane twadusengera ndavuga ati tuzuje gusengera kuri gashe wari ukiri ku ntebe y'ishuri nari ngiri ku ntebe y'ishuri mu mwaka wa 10 secondaire niho rero naca ndabazana umupasiteri acararyoherwa cyane vyaranamuteye ubwoba kuko wewe ntabwo yari yarize bimaze kumutera ubwoba arabona ko ni politike nzanye kugira ngo byanto ishengero zo kiri bajyatwebwe bigize kuko abo bose twari kumwe twari twaraciye ku ntebe y'ishuri twariga twari abanyeshuri anyegera arambaza none ndamubwira ati twewe vraiment nta bintu by'icarimu nta bintu by'ikijyenama tw'amashengero twasengamo nta na korale twari turimwo turaje kuzozo tubona kwa Mungu gusa habonetse igikorwa tuzobikora no kuvuga duho gutumwa tuje kuba intama zawe duho gutumwa nta biti dufise mu ishengero yego uno ko tumenyereye ngo umuntu asotse ishengero ngo ari umujene amacaboneka akagwika mukurikira ntwari basi n'umukuru akora tuboneka ariko ari gukuri eka twebwe ibikorwa byacu pastor ni byo gufasha abantu bafunzwe byo gufasha abantu bagwaye tugarukizaho mu marere rangiza umukuru wo gwaruka nawe aradufata mu mugongo amaze kudufata mu mugongo nyuma rero niho yangize umujyenama wo kwishengero mu nyuma rango mwarangira mwarimu wiyo kuko yari pastor akaba mwarimu akaba n'umujyenama kuko mbaga ari abantu bakeya amaze kungira mwarimu nyuma rero narababwiye ndamubaza none pasishengero ryawe naha nyine riri arambwira ati nukuri kujya wadusanze mikujya no muri leta nituzwi mu nyuma rero ndamwigisha ukuntu twoza turatumira abantu tukagira ibintu twigikorana development yawe rero uzotegura igikorana nk'umuci ndashobora guca ntumira abanyeshuri twigana nkatumira n'abarimu bamwe babajama boza baraza ino shengero zizomenyekana mu nyuma rero twavuye turonka umupapa dukorana muri rirari ko muri rirari tuca turakorana nawe rafise ishengero atubwira ko afise ishengero naryo ritanditswe ishengero rya mbere rero twaciye turyita izina the Church of God atubwira ko ariko rizoca ryitwa tuca turapanga komite ico gihe Church of God nuko the Church of God tuca turyitwa uko tuca ritubera ishengero rya mbere dukorana n'abanyerirare n'abanyecibitoki muri ico gihe nari mwarimu tuguma dukorana nawe mu bwo buryo mu nyuma baravuga ati Jimmy rero kubera umutama wo twari intara ya Cibitoke dushobora kubyara ibindi shengero kandi ndabona twovyara ibindi shengero mu gihe umu assistant pasteur azoca aja gukorera ahandi ico gihe nace ndavyara ntabwo ati je nta shuri nofatanya n'ivy'Imana ku rugero rw'uburongozi niga mu 10 kandi ngamaje mu 11 ntivyokunda mugabo niga mu 11 twaragiye gusenga ku musozi gusengera ku musozi two turasenga haraboneka umuvugishwa bati Jimmy wewe niwe nzokubaka kishengero ryanje kubera iki ndaguye ko gukana mbega niwe muri bajya abantu nyene muri babantu two turi umusozi two turasenga twagiye gusengera kure twari mu masengesho atari yo kwa Mungu ndavuga ati Mana jewe nta bubasha mfise ntacyo mbona nogabura ishengero ryawe je nta bikorwa nasi urabizi ko ndi umunyeshuri n'akamene vare karangora niho rero yaca mu mbe ngo rijya joro nakuvyura kijya gihe ngo niwe wivyuye ndabona wa munsi wa gatandatu navyuka nuko uwo muntu abivuze kandi nta munsi nigeze ndavuga ko konje mvyutse
ndabisanisha ahantu ndabyandika byabaye ibitangaza gusa maze kubinota ndasubira ndavuga ati jewe rero murangira umu assistant hariho ubundi umuntu yacyatwenga yariko nawe aritegura baco mu umu assistant urafise umugore murabireka rero nakare nta mugore mfise murashaka mubireke mu nyuma rero inama yarakoranye ishengero maze gukorana barambwira ati pata nako mwari ntidushobora kukugira assistant pasteur nta mugore ufise nkuko wabivuze bandanya wige cyambandanya niga mugabo mu 11 dufunze nitegura kuja mu 12 nagiye mbona ikete bivuye ko umuntu twitwa representative wacu aba ngo uzoze muri seminari y'abakozi b'Imana nawe uzoba urimo kandi nibakubaza uzoba kuri assistant kuko buca dutegura kugira umu assistant maze kuvyitaba ahi Bujumbura hari hotel twari turimo shitse birandandika ko ndi assistant pasteur haciye iminsi rero twace dutegura igikorane n'ibyoci bacoranga ama assistant pasteur wacu barambwira ati ukeneye kuba pasteur rero utegereza kuzozana umugore aho si twe tuzokubwira pasteur tuzobona ko wazanye umugore ukora ibikorwa by'Imana uzacoba pasteur ndavuga ati nukuri nibi iyi Imana itabivuga ku musozi ngo binsa sinhavyo nabikubamo kuko ngiye kwiga amashuri yanje ndayamare najeje secondaire hacakora inama yagiye banyigeko barampamagara secondaire urayimaze barafisa agaparasera mu magusigiye nitwo kubakira inzu iba yabaye kuko urabona natwe ntitubaye mu nzu nziza cyane hanyuma gushingira n'abakobwa karisha gukora mariage y'amashuri yawavuga wayamaze ndavuga ati muri ibintu Imana yavuze nzoguha rino shengero mbe izorema mfise nivo y'amashuri 13 ndashaka kwiga kaminuza bamwe muri bo bace batunga chimi wize kumangetengete wize bikugora wize tuguhaga karamu we none kaminuza ubona uzoyiga gute cyangwa ugomba kutugabira n'akazi kawe uzofuri assist kandi nitwabona utanguye kwigenza nabi tuzoguhagarika umukozi w'Imana umwe wacu avuga ati kwigenza nabi gute uyu muhungu ko mwamureze hari abakobwa mwabonye agendana nabo cyo ni cyambere abantu biyo bagendana b'abanyeshuri babandi n'abandi hari nta hendi mu muziko nimureke kumutera ubwoba kuzana umugore wo muzana mugaca mubura byose kwazanye umugore akabura rasho azanye umugore akabura iki nubona na yamana ko yoca yihewe ni mu murekere uko ngeze rero igihe kimwe ndabyibuka two turasenga cyane hari kuri bonani none abona umuntu ari hanze anelefone ayitwa n'umupasiteri nawe nyine Ernest Nikazohera maze kunelefone arambwira mbwira ushaka kubandanya amashuri cyangwa ushaka kuzana umugore cyangwa ati sinakumenye urinde ko nabona nje nk'icitabo nomenga n'abadayimoni ba telefone ibi nimero byinshi ntamenyereye nk'umuntu ataramenye kuvugana n'abantu bari hanze nabona ibi nimero byinshi tubona Kristo asakomye kuri satana telefone mugabo nitaba mvuga ati komastani sinajya Yesu kamike bara bamarayika niko nitaba mvuga acarambira jendi naka wewe nawe nturi aho hari ryari muhe mwaka ahari 2016 yego haje secondaire tuja mu 2017 niyo bona no kwitegura 2017 niho rero amugati uri naka mama yahora kumbwira tya mama wowe ni senge wanje abo jewe ndi wo kubanaka none rero ni muvyaranje mbwira ndakuzana umugore cyangwa uje kwishuri amugati nzokubwira canja guhanuza mama wiwe mama arambwira ati umugore azomuguha ahubwo rero ja kwishuri ukazi indoto yawe narijya shengero ryawe ntuzogira ijambo uri kwishuri nta wundi muntu nabibwiye rero mu ishengero ko ngomba nje kwishuri canda hora ngize ukure numva inama irakoranye baravuga ati nta muntu twojeje arijya shengero ujya mu assistant pasteur nyene yari ronde yari guyeko niho dushobora kugira umupasiteri wacu kuko nabamenyeranye n'abantu ba kuko twobwira umupasiteri wese mo turaba nuwo twokura mu Kagwema nuwo twokura ku Ndava nuwo twokura mu Gasenyi nuwo twokura muri Rirara nuwo twokura Bujumbura n'amatike byo mugora reka tubwire pasiteri ujya nyene hanyuma
ngira zo bishobora bamwe rero batangura guharira nta pasiteri w'umusore nta pasiteri w'umwana cyo gumenga nafite imyaka nka 22-23 nta pasiteri w'umusore nta pasiteri w'umwana ntibibaho tuzozana umuntu wo mu Kagwema niwaza wa pasiteri munyuma rero niho ubundi mutama yababwira ati reka tuzingurure Bibiliya nitwasanga atamu pasiteri w'umusore ahari turaheza tuyihebe nitwasanga ahari turaheza tuyimuhe hari icete Paulo yandikiye abikorino rero sinibuka umurongo wari we bibashwanye mu by'amashengero bavuga iby'abasore inkumi n'abatama b'ishengero aho batashaka no gusangira muga Paulo akababwira ati abakristo bose no gusangira abandi kirikete bahanura babwira kazoza amaze gushika yababwiye ati kubera iki bamwe ari abaporo abandi bagaca baba Paulo abandi abakefa mbega ndababaza mwe mwitwa batama mwahezagiwe nande rero unyushi bagenda baratanga bavati ni wewe Paulo waduhezagiye mwoho mwitwa abagabo mwahezagiwe nande ni wewe Paulo waduhezagiye no muho mwabasore mwe ninde abatumye kuri no murimo ni wewe Paulo waduhezagiye none uwo Paulo yabahezagiye ninde yari inde cyo gihe yabahezagira mu batama kuko ingorane yari mu batama bakumira abasore Paulo yaduhezagiye yari umusore Paulo yaduhezagiye nta mugore yari afise Paulo yaduhezagiye twamusunze imyaka none kubera iki ati rero uhereye no munsi ubutama bwawe bukuze gukorera Imana ubusore bwawe bukuze gukorera Imana n'ubukumi bwawe bukuze gukorera Imana bamaze guhanahana iryo somo bararyumviriza bashobora mu cyo gihe cya Paulo n'igihe cy'ubu si cyo kimwe mugabo kandi abandi baca barabakonvenka umutego yogwamo ari mu Mana mwebwe mutogwamo kubera ari umusore n'ubuhe barabisiga nino barabona ko inkumi zizomfata usanga ndiko ndasambana nazo kuri mwese barabyiga ko ndibuka umutamace babwira ati none muri twebwe ntawo bikora yego Imana gatoyi kubisukuwe imbaraga zayo ziki Satana akaza ntawo bikora muri twebwe n'abavuga ati okay reka tumureke ngiye kugira nama rero yaciye inyotoreza icyo gihe cyanda aba pasiteri umugabo mwibanga wanje batazi ndiko nditegura kuja kuri kaminuza yego mu nyuma rero no nahabwa ndababwira mu 2018 ndavuga ati je ngo banje kuri kaminuza nari yandikishije amara bayakuye he bizogenda gute cyari umuntu yanyemereye kunyigisha mu byaranje ari hanze no mu bye wanje ati narababwiye ko nari mfite umuvyeyi umwe oncle yitwa Simbarake Joel nk'umuvyeyi wanje ubu rero narose ubundi kuko we twari twarahanye amakonvansha ambwira ati nzokwigisha uhejeje uzoca wimenyeza aho wakuze kandi maze guheza cyabishira mu ngira ati wahejeje ugende wimenye uzoba urafise amaboko afise ubwenge uwo mwaka nyene Ernest nawe ati ukeneye iki ndaguha umugore uje kwiga cyankenera kwiga cyangwa uti rero na Imana yandungikiye ubundi muvyeyi yitwa Ernest nikazohera ni muvyaranje nawe yamugenje kwiga abandanirizaho oncle Simbarake Joel yagejeje kwishengero nabonye babishima ndabandanya ndiga kaminuza cyane ndi pasiteri gushika rero nuno munsi ndi pasiteri umujene ubu rero ndifuza kuzana umugore rero niho ngeze mugabo ndakeneye amasponsor kugira ngo bigende neza ndakeneye cy'Imana yokora nabwo mbamenye ico gihe cyose waciyemwo n'icyo gihe abantu baguma bavuga yuko udakwiye kuba umupasitori kubera ukiri umusore ntabwo byaguciye intege ukumva ko bivamo na wa muhamagaro ukumva nyene ko kuvuye ko ukavuga ati je umupfuma no biheba nkaca ninjira mu bindi bintu nyene by'iwanje gusa mu gihe wabona nyine batakwiyumvamo bamwe je ndiko ndaraba ukuntu bamwe babisigana nkaraba ukuntu bamwe bavyemera nkaca ndaba naje w'ico gihe muri jewe sinashaka no kubibamo bwa mbere byari ibintu nashaka kubamo kuko nabona bintu hari mwanya ku ishuri nabona nta kamaro kanini cyane ko kubibamo gusa naguma nibaza mbega izina ryanjye randitse mu gitabo cy'ubugingo mbe mubera ndimwo
cyari ico gusa, mbega ijuru rizojamo witwa pasiteri, witwa pasiteri rizojamo umwarimu, rizojamo umujenama, cyari rizojamo wese yogejwe n'amaraso ya Yesu. Byari ivyo vyambamo nivyo vyari bindimo, rero narumvaga kiza mfise ko karahagije. Sinigera nshavura ngo naka yanse ko mba pasiteri, sinigera nezerwa ngo naka yavuze ngo nuko byakwinjiyemo, ntivyari bindimo. Mugabo bose mbonye bamaze guhuza ati reka ube pasiteri, nose ku bwanyu, kandi mwibuke ko atariho nzoba ndi, siho nzoba ndi, ni mwenyene tuzokorana, ntahari muze mu bitahore ko atariho ndi, kuko sindabibona. Mugabo rero maze kubibamwo n'ishengero ryararyohewe. Nabo bantu niyo nama barabonye ko barose umukozi, kuko naho bantuma gukorera sindi ko ndiyemera kuri kamera, iyo bampinduye banjana ahandi ishengero rirarira ntabona ko rigize, kandi naho handi ndahageze ndabona ko banyakiriye nk'umuntu bazi aje kubana nabo, ati ni jini wabo n'umupasiteri aje, ndabona banyakirana ubweza. Nuko buzima bo nshaka menye ubu rushengero ufise ruri hehe, rurimo abantu bangahe? Ubu rushengero mfise izina ryabo bwa mbere ni Jesus Family Center, ruri muri Cibitoke cya Rugombo, ruri muri Bubanza, ruri no muri Bujumbura meri. Ayo mashami yose ni uyatwaye? Ayo mashami yose shije ndayatwaye. No kuva turafise comité executive, turafise representant, turafise president pastoral, hanyuma muri representation ntacu mfise cyane, hari abandi bantu batanu bari muri biro representative. Hanyuma aho je ngomba menye ivyo bintu vy'amakomite ninde yabiteguye, kuko nzi neza source aho mwatanguriye ku muntu atize. Byagenze gute rero? Izo programme zose ni wagiye uzipanga bivaye n'ingene bagiye barakwizera? Wa muntu atize nk'umupasiteri twakoranye, harageze igihe twagura turakorana nawe nababwira wo muri rirare, wewe rero yaraduhenda kwishengera azobyandikisha, twitwa ico gihe The Church of God. Mu nyuma rero byaravuye birahinduka, arananigwa, aranaduta, twanamutelefona tumubwira, tumuha amaraporo ugiye abemereye, umwe yatwemerera wo muri Bujumbura rirare, dusubira kwikorana. Twikora rero turi kwibarabara rimwe, intara imwe, segiteri imwe, agacimbiri kamwe, mugabo amashengero abiri, hafi na hafi meme parcelle, kubeko bwari uparcelle buto, twese tuvugana ati 20 aha abandi 15 hajya, nitwari benshi bikirenga. Twarageze igihe bamwe b'abanyeshuri benshi twatangura nashaka kuri 50, abiwabo babatwenga, mwasaze cyo tugumana rero turi 35. Abandi nabo baca baza baragenda, nk'abakobwa bo baca baja kurongorwa, abandi bahungu baraheba gusenga, abandi baca gusenga mu bandi bashengero. Rero ico gihe twarahavuye twibikorana, cyane ndamubwira wo mupasiteri, reka tuje mu runani rw'abapasiteri bo mu ntara. Kumbure ntituzobura, nko byace bitangurira, dusubira turamenyekana. Mugabo byabikorana tuguma tubikora, bikabishengero rimwe rimenyekana. Abantu bagwara bagaca baza tubasengera bakira bagumaho, abagwara baza tubasengera bakira bagumaho, abagwara tubasengera bakira tubagumaho. Tuja kuraba umuntu mu bitaro hagwariye, tugaca tumubwira naho dusengera. Inshuro nyinshi zatumye tuza kumuraba, akize yavuga ati ntahandi hantu nzosengera, nabo dusengana ntibandaba, gutyo barabana bakundana. Twe twarababwira ati mu bukene bwacu nta kindi kintu tugira, ico ufise nico dukorera Imana, kwica ufise nta mamiliyoni akorera Imana, n'umutima wawe kwica ufise, kumva ko kumanyurirako mugenzi wawe. Duca turagwiza rero abakristo, tumaze kugwiza abakristo twaciye turonka rero abandi bantu dukorana bitwa IPC, International Pentecost Church. Tumaze gukorana nabo turakorana, wowe twasanga bafise komite yabo yuzuye ico gihe, na wa mupasiteri tugumanako, wa undi nyine atize, umwe atize. Hanyuma niho yambaza, none gashi ko tuje ngaha tuzanye n'abakristo, twebwe ntacyo baduhaye mu ishengero, dukuye ko turi abapasiteri, ubona bizogenda gute?
ntibazava batujyajyana. Ndamwa ati pastor vy'ukuri ubwiza ukuri uri kurakorera Imana hariho iyindi nyungu iyi canke iriya wari witeze ngaha ku isi dukwijuru. Arambwira ati wewe uri cyari umwana, ivyubahiro birakenewe, hanyuma no kugira ijambo birakenewe. Tamwe none pastor abana bantu ukura baraba kwikorana hariya hari ijambo dufise itunyegeje nitwakorana nabo mukagwema tukagira ishengero mu Nyamitanga ishengero, i Buganda ishengero, hehi mu Rugombo, i Bujumbura. Pastor mbona kuzogira ijambo oya ngo ibyo ndiko ndakubwira nuko urabitahura. No pastor reka tuzobiyage we yashaka kanoti aronka we yashaka muri komite abimwo yumve kandi muri komite nawe nta namera yakunda twarakoranye nta bintu by'amera yakunda kuko ndibuka n'igihe twaba twarose amafaranga twayegeranije yaratubwira ati nta na rumwe nkeneyemo dukore wa mugambi wo gufasha abagwaye abafunze. Nta mahera yarakeneye gusa yarakenera kuba ko afise ijambo kuba zomwubaha nk'umutama w'ishengero ko bamushira ahantu mu bofata ijambo mu bohanura. Yego. Okay. Ngo nashaka rero tumenye ayo mashami uko wavuze ko hari mu Cibitoki mu Gatumba ho wavuze. Oya. Ni Cibitoki nayo makomite ukameze. Ayo makomite nako nabwo turi muri IPC. Kuko IPC nitwabaye cyo kibigumamo. Yego. Twaje dusanga abantu duhaye ishengero baravuganye no mu bishop wacu no munsi nyene ari muri Australia benshi nta gakeza bari bafise kwari kujya amadolari kujya amafaranga. Yego. Mu nyuma rero bavuye tampwe yo gusenga bo bagira bapanga ibintu byo ko boronka amahera wa mu missionnaire abe muri Australia Antoine Musiri afati bano bantu duhindure komite n'abaramuga ati mutamba ntabwo duhindura komite ahubwo ivyawe bigumanye natwe tugumana amashengero yacu. Acha tubwira ati abumva bari muri mwe mu yera jewe ndabashingira intahe gatoya muce muhita muje mushaka. Jewe narabaye impunzi muri Kongo ndabo mu pasteur muri Kongo ndi muri Kongo abakozi b'Imana twakorana barabwo ko twokwandika imfuvyi nyinshi bantaho nikora benshi abafakazi benshi kugira ngo turonke ibyo dusigarana. Jewe narabankira gushika ngira gatotezo nsigarana ishengero rimwe abandi baramva ko kubera kuvuga ukuri. None rero ubumva yuko yonguma ko kubera kuvuga ukuri twijanire mu ijuru nangumeko ubumva yuko kwishengero namusabiki nazo cyandika amazina yo kubesha namve ko jenshi numvumenga afise mwe mu myumfise cyenda muguma abandi rero baramuva. No rero acha tubari mwe mwangumye ko rero reka duhindura izina bariya bagumana iryo zina ryabo kandi mugume muri abagenzi. No rero twacha tubwira Jesus Family Center cyane isanga jewe sigura mu ihuriro ry'umuryango wa Yesu Kirundi cyane isanga rero jewe nanjye ndakubwiye uko turashobora gusanga ari umukecuru aba hariya mu Bitoki akaba ashaka nyine kumva insiguro y'icyo kintu ry'umuryango wa Yesu. Cyane isanga rero bangize secrétaire executive muri biro pastoral kandi na pasteur mukore na cheninjira muri komite pastoral ku rwego rw'igihugu muri ryo rw'igishanga bivaye n'amashuri yawe. Kandi sinzi ko baravye amashuri sinzi ko baravye ibi kuko hariho n'abandi turi kumwe muri komite batamashuri bafise sinzi ico baravye byarigeze gushika. So numvise ko wasengera abantu bagakira ukiza izihe ndwara n'abamaze kugushikira bagutumbera bari bafise izihe ndwara tabavuga amazina mugabo tumenye gusa indwara ushoboye gukiza n'abakumva bashaka kugutumbera bavuga ati tugende kwa Jimmy arashobora kuduha agakiza. Yego sinovuga ngo mu ndwara ndakizizi izijya sindazikiza kandi sije giza. Okay. Oya ni Yesu wenyine akiza. No yavuze ngo barushe n'abaremerewe nibazi wanje ndabaruhura abagwayi nibazi wanje ndabakiza. Ni nawe yatanze akarorero k'indwara yari yananiranye gukira y'umubembe arepoke. Yego umubembe wari warananiranye gukira ariko yarabwiye umuntu agwe umubembe ngo uhereye bakize arakira. Rero twebwe ugize ukwizera
ukatugana tugusaba ubwa mbere umanza ugire ukwizera ukakubwereka ko nta wundi mukiza ahari ni Yesu Kristo, nta wundi muntu agukiza iyo ngwara yawe ni Yesu. Umaze kuvyizera aca tugusengera ingwara yose urwaye urakira. Kuko mu kibano hari ibintu bahora batwenga, umwe ngo murasengera abantu bagwaye malaria, ngo umwe ngo intandara ntizikira. Mugabo nje nkavuga none uwo yaje agwaye malaria kwa muganga yabuze dati ivyo binini agacazi wacu, nuko twamusengeye agakira. Uwo muvuga intandara zidakira ko twamusengeye agakira, abo bandi muvuga ko tubasengera bagakira. Nigeze gushika umuntu yaba tumbere yagwaye malaria agakira ga pastor. Sino kwibaza ngo ni malaria we yaragwaye, mugabo ndiko ndavuga abo bantu babavuga mugabo gusa ico tuzi je nishinga ntaye ingwara yo gutembera mu bitabo ndabona umuntu agwaye malaria yanakamye n'amaraso ashushe cyane, ndamusengera subiyeyo arambwira ati pastor kuva ugenda ntibarasubira kuntera yandi maraso. Icyo gihe baramutera amaraso agakama, bakamutera amaraso agakama, kandi nta bushuhe bunini mfise. Ndamubwira ati shishikara anywe iyo miti. Ndafata ya miti ndasengera, nawe nyine ndasubira ndamusengera. Ngarutse nasanze ambwira ati pastor ubu ndafungura. Bisigure Yesu ntaco adakiza. Byarigeze gushika ugasengera umuntu bikanka ko akira, muri uwo mwanya ucibigenza gute? Ucumurungika mu bitaro canke bigenda gute? Niwe yikura hajya mu cyumba c'amahombi canke bimera gute? Jewe aho mperereye umuntu aje agana ku ishengero ndamubaza ko yagiye kwa muganga. Cyo ndamubaza ikintu cyambere ko yagiye kwa muganga. Hama amaze kumbura ko yagiye kwa muganga, ariko abaza kwa muganga bakabura amafaranga yo kuriha. Agacavuga ati rero jewe reka ngende gupfira mu Mana. Nawe nyine ubwo kaza tazi kaje gukira. Ukwizera kubwira atagufise. Mwe ati ndagiye gupfa ahunze gusa mvire mu maboko y'Imana. Abo bantu rero turakunda kubakira. Jewe umuntu azi ko hari ubundi buvuzi bwiza Imana yemera bw'amavuriro, ndamwakira nkamusengera, nkanamuremesha ko Kristo ari wazomukiza, nkanamureka ko nabajya abaganga avuyeho batari mu bushobozi bwa Kristo ntiyokira, kandi nta wundi muganga asumba abandi baganga atari Kristo. Mugabo ndavye mu gakeso nkabona hari kiriyo tukamujana kwa muganga. Hari igihe wenyine wikora ko mukamutwara kwa muganga mu rushengero cyane ku giti cyawe. Kenshi biraba je nkabikora, kenshi biraba umwe ku ishengero tukamuganyira akabikora, kenshi biraba mu gakese ko gufasha abagowe dufise ku ishengero tukamujana kwa muganga bakamuvura. Nkorera ku ishengero ryo mu Nyamitanga, naciye mpagwa n'amahirwe yo kurirongora ivuriro ryo mu karere ka Nyamitanga. Benshi naranabasabira bakabavura ku buntu, nkababwira ati amara muzoze muyambaze, bakabavura bagakira. Nyuma abantu bakije nkababwira ati ntimumara amazi, si ibikorwa by'ishengero ndabajanye, ni ibikorwa by'amaboko, genda mukora ujya murima, niba bahemba amafaranga amwe mu rugo two mufungura, mugabo make yangana uko muce muyazana turi kuriha ya miti. Benshi rero nababibafashamo mu bwo buryo. Ubu n'ahandi nkorera ndabibafashamo mu bwo buryo, kubera nta korana n'abaganga, mugabo hari aba bakristo b'umutima bo gufasha, tukajana abantu kwa muganga, turabajana kwa muganga tukabasengera, tukabajana kwa muganga tukabasengera. Ariko kandi hariho n'izindi ngwara abaganga nyine baturahirira mu bitaro bikomeye ko bagerageje uwo muntu asigaye ari uwo gupfa, bakanabamuturungikira mukabasengera, tukabasengera bagakira. Muga kwa muganga baravuze ati twebwe ntibikunda nafire mu Mana. Mbo Pastor Jimmy, turumva neza uko ukora akazi kawe ko gusengera abantu nabo nyine bagakira. Dushaka tumenye ko hamaze gushika hakaza umuntu avuye mu bafumu, wewe mu mwakira gute? Mumvise neza yuko yavuye mu bafumu, kuko urumva ikibazo cya mbere mubaza ko yagiye kwa muganga. Hari igihe yobabwira ati je sinagiye kwa muganga, naragiye ku bafumu. Uyu wewe mu mwakira gute?
ni kihe kintu ca mbere mutangura kwanza kumukorera imbere ya byose, kuko urabona uyo aba yaramaze guta Imana, yaramaze no guta icizere ku Mana. Wewe bimeze gute no kumuvura, biragoye canke biroroshe? Ndibuka hari umutamu umwe twaramwakiriye mbere, ubu n'umujyanama akomeye cyane. Yari umuntu mu buzima bwe twakuraguza ibiheko, twahuriye ahantu tuko turayaga ijambo ry'Imana. Ndavyibuka haza umuntu anyemeza ko katolika isenga ibishushanyo, mugabo badasenga ibishushanyo. Mugabo yarafise akantu bazingura urugo, ako kantu kari k'ishusho yirabura ya Yesu n'uwundi muntu n'ibindi bintu byinshi. Kwako kantu nyene ndabona kari karazimirizaho abantu benshi mu gutuka idini rya katolika, mugabo yongera kandi azimiza abantu. Maze kumwihweza naramuhamagaye ngo hano wambira igituma katolika isenga ibishushanyo. Yego ijya shakure n'ibindi bari kubita imbere ya Yesu, abambye iki Maria n'ibindi. Wambira igituma mwe mudasenga ibishushanyo. Ego twe nidusenga ibishushanyo, urabona handitse ngo ntugasenga ibishushanyo, ntukavye kubita imbere ibyizo rya mbere ry'Imana. Okay, none nkubakurikira mu mufashi iki mwishingiro ryanyu. Banga urabona acazana ka kantu rero. Urabona ngo uyu muntu ngo ni umuco. Urabona ngo ni Yesu. Kinsubiriramo uyu ni umuco. Ni umuco, uyu nawe ni Yesu. Mbe gato kampe ndagafatira. Yego. Abagatuka barasenga ibishushanyo. Ego barasenga ibishushanyo. Mbe kijya gishushanyo bagize cya Yesu nico cyukuri cyankwe ukuri Yesu n'uyu ugomba unyereke. Ngo birasa fete ngo nagomba ndakwereke. Cyangwa bati sawa. Tugende kunyereka rero kugira n'abandi babibona. Uyu muntu rero ngo Yesu ngo ari mu ijuru, ngo uwo muco waramuritse mu isi, ngo cyubona no muntu ari mu mwiza, ngo Yesu ngo sharazara mu bambirwa, ngo mugango umuntu afise kwidegenza nudukurikira uzora mu kwidegenza. Cyangwa ati ni inyigisho nziza ukoresheje gukoresha kano kantu mu kubereka ubucuti bwo mu ijuru n'ubucuti bwo mu isi bw'abantu bo mu isi n'ubusabane n'ukuntu Yesu yaje kuducungura. Mugabo kijya kintu kurakoresha cyo gucyoza katolika, kandi muri aka kantu nyene nabonye agashusho gasa nako mpora muri katolika. Wa muntu rero cyarakansaho ima ndigiriye nyambara ukomeze. Mbe usengahe? Cyensenga mushengero ry'umuryango wa Yesu. Wa mupapa rero aho yarari yacyambona acarankurikira, mbona arampamagaye, none wowe uri pasteur? Ndamuga ati ego ndi pasteur. Burya jewe ndagenda mu bapfumu. Jewe muhira hari n'inshwana y'amatongo y'iki byatumye nja mu bapfumu. None rero ejo umupfumu yarambwiye yuko ampa ibintu kugira nje kuroga bamwe tufi ibintu. Ndavuga ati burya umupfumu ntaroga kandi ntiyica cyangwa birabute. Dukuye kuri kwegera umuriro ko nta wica uw'Imana idahamagaye. Atahana uba warapfuye, yaba uwifuza ko wopfa yo cyapfa na uba warapfuye. Mugakwera Imana turiho rero, nawe ntukifuze kwica bene wanyu, ntukifuze kwica abana bariye, ahubwo rondera ukuntu wose abana nabo mukabomwe. Arambaza byogenda gute? Mwamutumiye tuzonsange ku biro kwishengero tubivugana. Icyo gihe mbere yaje afise n'ivyo bindi bintu yambwiye ati tutaravugana maze turebe bino bintu, ndabona ko Yesu wenyine yakoze ubwo joro nare ndamusengera. Vuga ati Mana nta byinshi nzovuga kuri we, ariko wewe ncira inzira. Ubu n'umugende nama mwishengero turamwigisha Yesu, tukamwereka ibyo ari byo, hanyuma kwizera kwiwe bamutahoza. Hariho n'abandi batwanira tukabigisha mugabo ntibatwumviye, tukabasengera kugira ngo w'Imana wikorere. Nziza cyane pasteur. Mugabo ntiwatubwiye aho ishengero ryawe riherereye, aho uri wewe. Ngo sinzi ko muduha adresse nziza abantu bagukeneye kubasengera bagusange ku rushengero rwawe, hama ucuduha n'akajambo k'agasunika rugi. Yego. Jewe ahantu nkorera ni mu ntara ya Cibitoke. Ni muri Buganda, ni kuri Sisi mu Kaburana. N'ahantu ugeze mu Kaburana kuri Sisi ushobora kubaza wari wese tinyereka kwa Mutsiri. Kwa Mutsiri baci bakwereka ni kuryo shengero rero ntwara,
n'umupasiteri bariserukira. Turafise rero n'ayandi mashami muri Nyamitanga, Nyamitanga turafiseho ishami, uhageze ni kujya kane rya Nyamitanga, ugezeho ukavuga ati nyereka ishengero Pasiteri Nizigimana Jimmy yahora akoreraho, baca bakwereka. Umwe akorera i Buganda, twereke ishengero yahora akoreraho, baca bakwereka. Turafise irindi ku Mudugudu, turafise irindi aho Igihanga, nababwiye ko dufise n'ayandi ngaha. Mugaje aho nkorera ni kuri CH Buganda mu ntara y'Ibitoke. Mbo urashobora kutubwira akajambo k'agasunika rugi nk'impanuro canke ego ico umva nyene ko tutakubajije umugabo wari wifuza ko tukubaza? Yego vyoba vyiza Pasiteri. Ego murakoze, ndumva ko tugomba dusozera. Yego jewe akajambo nobwira abantu, yego surtout abari mu buzima bitwa ngo ni bubi, nobabwira ko nta buzima bubi buriho umuntu atovamwo, gusa gikuru ni kugira kwizera Imana. Hari abantu benshi bibwira ngo turi imfuvyi tuzopfa, turi imfuvyi ntituzobaho. Kenshi ndakunda kubwira abantu nta bupfuvyi busumba kuba uriho utazi Imana, nta bupfuvyi busumba kuba uriho utazi Imana. Nivyo rero mbwira abantu, data wacu ni umwe, se wacu ni umwe, ni ndiho wabariho, ni Imana ihoraho, niwe se wa twese, niwe mugira neza, nta wundi mugira neza atari Imana. Rero umuntu uri ahantu mu buzima bubi, senga Imana kandi wizere Imana. Uraho hantu bwati data niwe wavuze, Imana niwe wavuze kuri data wa twese, nka papa wanje rero nkura hano hantu. Utabivuga obligatoirement ngo utagukuye ejo cyangwa irya yejo mucureka kuyisenga ubwo muyisenga. Ndakunda no kwereka abantu usanga batunze mu bintu byabo bigakena, bagaca bamubwira kwifuza kuva mu Mana. Kare bari batunze barasenga, ubu barakenya barifuje kuva mu Mana. Ndakorera kuri Yobu, Yobu yaramutunze, byaramuvuye ku mugabo ntiyavuye ku Mana. Imana nanjye ntiyashobora kugugirisha ubwo butunzi kamubwira kabukwaka kugira irabe. Nuvuga abantu no batumira kwama dutunze tugume mu Mana, dukena tugume mu Mana, dufise abavyeyi tugume mu Mana, turi imfuvye tugume mu Mana. Vyiza cyane, urakoze Pasiteri. Bakunzi ba Remesha TV, ndibaza mwumvise ubuzima Pasiteri yaciye mu buzima bugoye cyane, mu buzima yaciye yabuze abavyeyi biwe. Kwanza yatangiye kubura umuvyeyi wiwe papa akiri mu nda, arabura mama wiwe ashise mu wa kane. Aho hose yagiye acamwo mu buzima bugoye cyane, ndibaza mwavyumvise. Mugabo urabona ingene Imana yamuhaye iteka, kandi yamuhaye amateka adasanzwe ngaha ku isi. Yamuhaye ubumenyi bw'ishure, aramuhereza uburongozi bw'urushengero, n'ubu afise amateka adasanzwe, kandi urabona ko asengera n'abantu, umva ko yavuyemo umugisha udasanzwe cyane. Rero ntusibe kuguma udukurikira kuri Remesha TV, gira subscribe, gira wiyandikishe, mucugira na like. Hama nimba ufise icyumviro urashobora gushira ngaho kuri comments, ushira icyumviro cawe. Nimba ufise inahi yariyo yose urashobora nawe kutubwira kuri comments aho uri, aho uherereye, turagusanga kugira nawe nyine ugira iki, utanga iyo nahe yawe abantu bayumve. Byoba byiza aho uri hose. Murahawe ikaze kuri Remesha TV. Naho ngaha dusozereye ikiganiro cacu, naho gutaha. Imana ibagire umugisha. Amen.